kirakozweko hit bagenzi guys. Noneho ubu Ikigori, mbega Ikigori we, kuva kuri la moto gushika kuri la Ikigori ni Natacha. Biboneka ko yakoze song aca anayiyitirira akongera ko aka majambo yose kuyo utashoboye gutahura ni also known as mu kirundi twavuga ati azwi kandi nka. Rero yongera ko yindi aka yindi muzo aba yarasanganywe ubona ko atari na nkeya, novuga nka la mazi, la namba, la bamba, la moto. Noneho ubu ni Ikigori. Uwutazi kirundi rero burya ngo akirundwamwo canke mbere akakirundararamwo. Kuri zino Impinyanyuro yakoresheje abura Ikigori asubije kwishure bo ndazi sibake, kuko kugira ngo utahure neza izo Impinyanyuro bisaba kuba wiyemera ku Kirundi. Kuri wowe rero ubwo bitahuye, reka nkubwire nti big shout out to you, respect sana kuba uri original Burundian, yani Murundi halisi. Ariko rero nawe utatahuye nibisanzwe, ntawe umenya byose, ufise ibindi ushoboye kandi cyane. Ndaje ngo ngufashe gutahura muri uno mwihwezo ariyo Analyse kuri ino ndirimbo Ikigori ya Natacha la Ikigori. Banze nshimire bamwe mumaze kuyabonesha bakagenda kuri sabone kuri gishene. Nsaba nawe utari abone gufyonda muri kwa rukundo nyene subscribe canke sabone kugira ngo duterane intege, biboneke ko tudatamba twirorera. Mugire like, share na comments bibaye ngombwa. Nuko rero ubwa mbere na mbere ino ndirimbo ndiko ndayiraba nkanayumviriza, novuga ko ari 50% burundaise. Ubiravye neza muri image arerekana ibintu by'i Burundi ku bice bitari munsi ya 50%. Aho mba mfatiye ku kibanza bakoreyemo video, biboneka ko ari ahakorerwa uburimyi n'ubw'ibigori budasigaye inyuma. Ukwerekana Ikigori kimwa ku rugero kanaka mu Burundi, nubwo bigoye kubona muri ino video ko ari sega, ari byo bigori byacu by'ikirundi biryoha kubi, canke ubikagora kubona ko ari ibigori bya projet canke hybride. Nanje ndahuye n'ubidandaza. Ikindi gituma ndayishira kuri 50% y'indirimbo yerekana ibyo ngahi wacu mu Burundi nuko kwambara rimwe na rimwe muri ino video ibitenge bikorerwa ngahi wacu bita kotebu. Ibindi bice 50% bitwagwa naho bambara udukanzu tw'ikizungu, eka mbere n'intambo z'ikizungu. Ikigori eka nawe uzogikunda. Mu by'umudiha ariko emwe tuzoba tudatamvye, adukoreye umuti aba DJ akazi gakomeza kuboneka. Dance la Ikigori twende basi. Chatunganijwe neza, gisa neza, nijya neza, kingwa neza, none ndiko ndacinovora byose nuko notigitiriti umugambi mfise nuwo kugiye Kenyanga. Nuko rero Jerome Hakizimana isanganiro ahantu hambere ngiye gushimikira naha aho nyene. Nanje ndahuye n'ubidandaza amasambanya umunani ndakakaza nk'abakabando ndera ikiryoshe ugira ngo nimaka ryoshe, ndagifasha amababi ndakura na twadushatsi twacu ndakumakuma, ndondera ingene ntori urutete rwacu numve twaduta. Ikigori jewe ndagikunda. Ikigori eka nawe uzogikunda, ndagifasha amababi. Yes, navuze nti uwutazi kirundi akirundwamwo. Abasubije kwiga Impinyanyuro si bake, bayita Impinyanyuro nk'ikiro. Nivyo Ikigori gitetse kiba gifise amababi catekanwe, mbere n'udusage ari twora Ikigori yitudushatsi kiba kibifise. Mu kukirya rero birumvikana ko amababi uyakura, nutwo dusage ukadukura ko, hanyuma ukacihereza maze ukumva uduta tw'ikigori. Ego none waruzi ko buri jambo kenshi rigira insiguro ziba zenga imwe bivanye n'ivyo ryakoreshejwemwo. Avuze Ikigori nta utazi Ikigori, ariko Ikigori kivugwa ngaha ni kindi mw'abantu. Big shout out to Natacha Burundi gukoresha imvugo ifobetse yumvwa n'abakuze.
ni muri ya ntumbero yo gukora umuziki urimwo ubwenge. Erega ikintu nk'ico muri 2012 carakozwe na Dr. Cloud ari kumwe na mukuru we Nziza Desire, aho baturirimbiye indirimbo basubiyemwo bise Kijumbo bagira bati woba waruzi nyene gitegurwa ngibi ngaha sha. Yes, muri iyo ndirimbo kandi turumvamwo impinyanyuro yo kudondagura hagira ati cyatunganijwe neza gisa neza nijya neza kingwa neza none ndiko ndacinovora byose nuko notigitiri. Bikaboneka neza ko aho hantu hasona neza hashikira ubwenge habanje kudigadiga ugutwi, ahandi harakabijya mu mpinyanyuro yakoresheje naho none ndiko ndacinovora byose nuko notigitiri. Umugambi fise nuwo kugiye kenyanga kinunuzi gitiritiri nkagiheza ukubugaya bwacu nukuri cyawe bwanje buraneza. Ntibivugwa canke ngo vyerekanwe kenshi, ariko vy'ukuri iyo baryohewe cane cane abana baranunuza igitiritiri, ndetse hari n'abagira ko bahekenya n'igitiritiri. Ku bantu bakuze zikenshi babikora binasaba kubura ahantu batakubona kuko bitamenyerewe kugutinya ko bagutwenga. Ariko rero ngaha muca mwumva ico kigori icarico. Uwutazi ikirundi akirundwamwo ndasubiramwo kuko kirimwo ubwenge bwinshi ndabarahiye. Noneho bavuga ngo la langue l'esprit du génie populaire, aho ni mu rurimi rw'igifaransa. Aka gasenariyo rero koko nikomesha uwo mukino, bamwe bawita nage abandi horo. Natacha muri uwo mukino kama ku barundi kazi ni kimwe mu bitwibutsa ibyiza byacu bya kera. Ehera ikindi kintu ntorangiza uno mwihwezo ntababwiye ni iki gikurikira. Mbe indirimbo ukuyita ikigori wibaza ko vyavuye kuki? Yamara birakabona bikoze uko kuko yahirahira kayita nta utogikunda. Rimwe mu majambo naryo nyene bigaruka kenshi muri no ndirimbo, abatari bake bari gutahura ibindi atashatse namba kuvuga. Aba n'inteteri Natacha la Kigori. Utuntu twitandukanije nk'utwo nitwo dupushinga abantu kurusha courage. Big shout out to you Natacha Ranamba Rabamba ku ndirimbo Ikigori uduhereje. Hagiye gusha pe. Nuko ni Jerome Hakizimana Isanganiro nkuko byamare, kandi abashimire mwebwe mwabanye nanje kuva ku ntango gushika ku mpera y'ino video. Shimira mwebwe mwamaze kugira subscribe canke sabone kuri no chaîne. Eka ndanagusaba wowe utarabikora kufyonda sabone canke subscribe, biradutera intege. Bibaye ngombwa gira like, eka mbere ugire na commentaire. Nuko rero nkuko byama ndabikebanura ndababwira nti mubandanye mukurikira ibikorwa bitandukanye by'abaririmbyi bacu. Niyo ntererano iciriritse ariko ifise agaciro ntangere ku muririmbyi dushobora kubahereza, nabo bikabafasha kubandanya bashinga imizi ndetse bakanagera imbere kurusha. Reka jewe tuze dusubire uwundi munsi mu kindi kintu gishasha nzoba ndabazaniye. Ni Jerome Hakizimana Isanganiro. Bye bye, nawapenda sana. Bless up, pamoja sana.